Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe muri iki gitondo co kuwa mbere kw'itariki ya 29 kwezi kwa kane 2024 turabahaye kaze aho mudukurikiye muherereye abari mu Burundi abari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi bari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure mwese turabahaye ikaze uretse ko tubagezaho vyinshi bivugwa muri politiki hagati y'akazina muntu ubutungane umutekano inkuru zivugwa mu kibano vyashikirijwe n'abategetsi batandukanye ibikorwa nabo ingingo n'amatangazo bigenera abenegihugu yandi makuru menshi tuba twabatorera dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu bice bitandukanye bigize Burundi n'ibindi vyinshi bica ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye. Iyi ni Hejuru TV turabahaye kaze tugiye kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Amajambo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yashikirije ku itariki ya 24 kwezi kwa kane 2024 benshi bayakiriye neza harimwo n'abatavuga rumwe na leta. Pacifique Ninahazwe nawe yatangaje version yiwe kuri ayo majambo yashikirijwe na Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ngo bubaye bwa mbere umukuru wa leta yemeje imbere y'inama nshingamateka ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cakwegeye Burundi. Ibi nivyo abiyamirije ikiringo ca gatatu bari babwiye Nkurunziza yanka ko bumva. Mukaza gukurikira rero ivyo Pacifique Ninahazwe yoba yatangaje kuri aya majambo yashikirijwe n'umukuru wa leta y'u Burundi umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Ni nako kandi mu ntara ya Rumonge igice c'ibohero rikuru rya Murembwe kiri mu mazi benshi bakaba bafise ubwoba ko mu gihe hobomoka abapfungwa baba bafise ubwoba ku magara yabo bakaba bafise n'amakenga ko bashobora no kwandura indwara zifatiye kw'isuku rike ariko kandi ngo n'umutekano ntukazwe kugira ngo hatazagira umunyororo n'umwe atoroka. Ibugendana turaza kubagezaho inkuru y'umwe mu bajejwe inyigisho muri CNDD-FDD yoba yarishwe ni François Xavier Habonimana imyaka 43 yaricishijwe rusase mw'ijoro ry'uwa 26 ushira uwa 27 navyo turaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Ni mu gihe rero n'umushikiranganji w'intwaro hagati y'iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse yatangaje ko abanyagihugu bo mu Gatumba bazimurwa ku neza canke ku nguvu. Ivyo vyose muvyumvirize niyo makuru tugiye kwibandaho mu kanya gatoya nido ya buri mwimwe. Chonda kuri subscribe canke sabone ngaha kuri Hejuru TV ifyonze ko turonka amakuru yacu n'ibiganiro uri mu ubambere. Ibi vyose turiko turabamwo ubu ni ingaruka mbi ya vya bihano twafatirwa muri 2015 vyatangajwe na Gervais Ndirakobuca ku itariki ya 24 kwezi kwa kane 2024. Mwikete umukuru w'iperereza ry'u Burundi General Godefroid Niyombare yandikiye Perezida Nkurunziza muri Ruhuma 2015 yari yamweretse neza ko ikiringo ca gatatu kizokwega amahano adasanzwe ku Burundi. General Niyombare yari yinginze Perezida Nkurunziza ko ku neza y'igihugu no ku neza ya CNDD-FDD yohitamwo umwizigirwa wiwe akaba ari we yitoza inyishu kwabaye kumukura ubutaraririye. Pacifique Ninahazwe atangaza ko amashirahamwe yigenga imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi abanywanyi ba CNDD-FDD abatari bake Kiliziya Gatolika amashengero abashingantahe ONU ubumwe bwa Afurika ubumwe bwa Buraya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abategetsi bo mu karere inararibonye mw'isi bose barahanuye ko ikiringo ca gatatu kizotuma Burundi busubira inyuma ku rugero rudasanzwe. Igishoro kwabaye kugara amatwi kwica kunyuruza gufunga no kwangaza abarundi bamubwiye ukuri bakiyimiriza iyo nzira idashika. Turahejeje rero kwibuka intwari ngo zitangiye igihugu mu kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza niko Pacifique Ninahazwe yagize. Ntawodondagura ngo aheze abazize ikiringo ca gatatu hari abiciwe mu myiyerekano barashwe n'igipolisi hari n'ibihumbi vy'abagandaguwe n'abanyurujwe inyuma kugeza n'ubu hari ibihumbi bafunzwe hari ibihumbi amajana vy'impunzi hari abakenyezi batazwi igitigiri bafashwe ku nguvu bazira ico kiringo. Mu kurangiza rero
none Pacifique Ntazwi yari yihaye tubabwire ko yibukije n'amazina ya bake bamenye ko bishwe barashwe n'igipolisi mu myiyerekano. Hari Jeanne Paul Musene Komeza Amahoro yarashwe ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane 2015 ku Mutakura. Hari Jean Marc Bondo arashwe ku itariki ya 4 ukwezi kwa gatanu 2015. Hari Jean Bosco Nkurunziza, hari Armel Manirambona, hari Abesi, hari Wane Makera Batazira Bebeto, hari Alexandre Niyongabo, hari Rodrigue Uwamahoro, hari Job Nkurunziza Batazira Gasongo, hari Innocent Gahiro, hari Arnaud Ndayiziga, hari Justin Nzambimana, hari Adere Manirakiza, hari Dimier Ruzoyi, hari Innocent Niyomwungere, hari na Theogene Niyondiko. Izi ndwara rero ngo co kimwe n'izindi nyinshi ngo abarundi ntibazozibagira, ngo impera n'imperuka igihugu kizoziha zikwiriye ziruhukira amahoro. Barageze rero ngo ko abategetsi bemera umuti urama mu magorwa Burundi burimwo, ngo ni intambwe kubona umukuru wa leta yemera ko ikiringo ca gatatu arico cabaye inkwezi y'amagorwa igihugu kirimwo, ariko biranahambaye ko hagira intambwe ikurikira. Nimba rero Burundi bugowe gutya kubera ibihano vyakweze n'ikiringo ca gatatu, umuti ntuzoba mu gutera ikawa gushasha gukondera ko buca bivuga. Intambwe ya mbere yo gukira ni ugusubiza hamwe abarundi bakavugana, ataguhenana ivyabaye bakumvikana umuti urama. Kuri twemera igikorwa c'intwari z'Uburundi, Uburundi buzoba butanguye gukira, ibindi vyose ni ukwihenda. Yandi makuru twabateguye nk'uko twabibagije ku buryo bw'imfunyapfunya, igice c'ibohero rikuru rya Murembwe cose kiri mu mazi. Amasoko mu butungane yagize ico atangaza. Amazi y'ikiyaga Tanganyika yaranyengetereye mu nyubako z'ibohero rikuru rya Murembwe riri muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi. Kuva mu ntango z'indwi, ikigo gikurikirana abana batarakwiza imyaka yo gufungwa n'ikibuga c'umupira w'amaguru navyo nyene vyaratewe n'amazi. Abapfungwa rero barafise ubwoba ku magara yabo, bakaba bafise n'amakenga ko bashobora kwandura indwara zifatiye kw'isuku rike. Abapfungwa rero ntibagishika kuri ico kibuga kugira ngo bakore ikarashishi. Ikigo gikurikirana abana batarakwiza imyaka yo gufungwa naco nyene caratwawe ku bw'ayo masoko nyene. Izo nyubakwa zibiri zubatswe kw'isi y'umusenyi, bituma amazi y'ikiyaga Tanganyika anyegetera vyoroshe. Abapfungwa rero barafise n'amakenga ko hagiye kwibonekeza isuku rike bivuye kuri iyo myuzurira. Amasoko yegereye abapfungwa arafise ubwoba ko ibinogo bifata amazi hamwe n'ibishikiramwo imyanda iva mu buzu bwa surwumwe bigiye kuziba. Ivyo rero ngo bizotuma n'isuku riba rike, vyatumye rero hatangura kuba n'amakenga ko iryo bohero risanzwe ririmwo abantu benshi. Kuwa kane uheze abapfungwa 85 barongorijwe mw'ibohero rikuru rya Rutana mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi, hari haheze n'amezi abiri bavanywe muri iryo bohero nyene rya Rutana. Amasoko yaho nyene akamenyesha ko hasigaye abafungwa 1200 bafungiye mw'ibohero rikuru rya Murembwe, mu gihe iryo bohero rifise ubushobozi bwo kutarenza abantu 800. Abafungwa rero bafise ingorane zo kubura imisegetera n'ibikoresho vyo kwifuka hamwe n'ibibanza vyo kuryamamwo no kubikamwo ivyabo bitagiye mu mazi. Ibugendana hari ubujejwe inyigisho muri CNDD-FDD yishwe ni François Xavier Habanimana yoba yaricishije urusase mw'ijoro ryo kuwa 26 Rushuru wa 27 Ndamukiza. Ubwicanyi bwabereye ku mutumba wa Mugitega muri komine Mugendana intara ya Gitega hagati mu Burundi. Abakaze ubwo bwicanyi rero kugeza na n'ubu ntibaramenyekana. Yishwe yarazwi muri ako gace, yari umwigisha mw'ishure shingiro, hakaba n'uwujejwe kwigisha umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu muhari wawo rwaruka imbonerakure. Hafi isaha 4 z'ijoro abantu bitwaje ibigwanisho barateze umutego François Xavier yari ku metero 5 z'urugo rwiwe, yarashwe amasoro 6 mu mutwe no mu bikiriza, niko bivugwa na Siriake Vyarimana, umwe mu batowe aho nyene.
Inkuru rero igezweho nuko uwo mugabo yari yagorobereje asangira akarahure n'abagenzi biwe ku isoko ya Bugendana kubwo babibonye. Polisi ikavuga rero ko catanguye n'amatohoza kugira ngo kimenye uburyo uwo mugabo François Xavier Habonimana yishwemo. Abanyagihugu mu Gatumba rero ngo bazimurwe ku neza canke ku nguvu ni bimwe mu vyatangajwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, avuga ko abanyagihugu babangamiwe n'imyuzurira bategerezwa kwimurwa vuba bwango. Kubwiwe leta ntishobora kuguma yihanganira ko abantu batakaza ubuzima n'ivyabo. Nyuma y'inama yo ku munsi wa gatanu y'abashikiranganji b'u Burundi bagizwe n'uw'amagara y'abantu w'intwaro hagati mu gihugu wo kwivuna amazi w'ibikorwa vya leta no gushigikirana, Martin Niteretse yamenyesheje abanyagihugu bo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi bategerezwa kuva mu mazu yabo ataco basavye, bategerezwa kugenda ku neza yabo, ariko tuzokoresha inguvu nka leta dushobora kwemera ko abantu bapfa. Igihambaye no kwiyumvira ku mutekano wabo, niko umushikiranganji Martin Niteretse yatangaje. Abanyagihugu rero bazokwimurwa bajanwe mu Bimbi na Kabezi mu ntara ya Bujumbura no mu zindi ntara zitaratomorwa. Birihutirwa ko turondera ibibanza bitunganijwe neza vuba bizoshirwamwo amazi meza, umuyagankuba n'amasoko nk'ibigwati bigezweho, niko yongeyeko. Yasavye kandi buri wese ko yokwiyumvamwo ko arabwa no gufasha abo bahuye n'ivyago, rero kugururwa konti izobigenewe ico gikorwa, niko Martin Niteretse yoba yaramenyesheje. Tukengurukiye abadukurikiye bose muri aya makuru yo muri iki gitondo ku itariki ya 29 ukwezi kwa kane 2024. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi tuza kubagezaho kuri imbonesha kure, vyonde rero kuri subscribe canke sabone kugira ngo amakuru n'ibiganiro dushikiriza uje uyabona uri mu ba mbere. Imana ibahezagire.